Tuzitambuka, tuzitambuka. Ni muri Moroge, ni muri Moroge, ni muri Moroge, ma. Tuzitambuka, tuzitambuka, ma. Abana basi bagasezera umuvyeyi wabo irya nyuma batazongera kubona ukundi. Uje giye duruka kuvuga nari yambwiye ngo ngombe nkora umwaka wa nyuma. Hama naye kuraba abana banje. Sinzopfa ntababonye. None rugiye gupfa n'ubundi atababonye. Numva babishoboye bose bashaka kubona iki kiganiro cawe. Badufashe muri wa mutima w'urukundo. Ubwa bikunde ko ikiziga cyadafuroza gishika mu Burundi. Abana bibo basezere mama wabo. Ijyanyuma murakoze. ihangane birababaje, ihangane sha. ihangane Ama uri kunyumva? ndakumva. Mbona n'ikindi hari abantu baza kuvuga ngo mutorokere iki ngo mugire iki mwibarabara. Burya yariko aravuga ko ahora agisumu agakoresha ibintu by'imikoyo n'ibindi bintu. Ndamuzi ari muri kontra. Niba dufate nabi ngo nuko tuba twaraturotse n'abari muri kontra ibibazo duhura nabyo bahura nabyo. Ujya ari muri kontra kandi ahamaze igihe. Ujya ariko aravuga bitya ari muri kontra ntabwo yigeze aza mwibarabara. Nagomba mumenye ko abari mwibarabara si twebwe gusa duhura n'ibibazo, ariko n'abari muri kontra bahura n'ibibazo. Ako gusa tukabura abo tubibwira iyo twaremerewe tugahitamo kuja mwibarabara kuba kuko tuba twaje gushaka ubuzima ugatwara ko twotari ico twimariye. Murakoze. Turabizi mwihangane. Jewe urazi ko nkurikiranye ibibazo byanyu. Wihangane sindishavu niko bimeze ntacyo duhindura. Ya, akaririmbo kariko karirimbwa n'uwo mudame ejo twabwiye ko yitavye Imana. Ni nyene mubona mu masanamu yitavye Imana kwegenekerezo ry'ejo itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 nimba ntihenze. Hano bati ruhuka mu mahoro. Ejo ninababwiye igihe nawe ikiganiro ndababwira ko ntaramenya byinshi kuri uyu mukenyezi ati ariko turaza gukomeza kubitohoza turankamuzi tubaza biwabo. Ibi biri muri bimwe mu byo nari nababwiye. Twakomeje kuganira n'abantu abana bariya, hariho abatashimye kugira icyo bavuze kubera imvo ntazi nk'ubwoba ngo ntibakunda kugira ku mikoro. Hariho n'abasangiye umuryango bari muri Arabia nyene, ariko kumva zabo bwiteje ntamenye nashenda bubahiriza. Bagabo hariho abandi twavuganye bamwe bakagerageza kuvuga uko bamuzi. None turi kumwe ngaha ku murongo wa telefone nawe nyene nabajije. Intumbero y'iki kiganiro nipfuza ko nkuko nabivuze ejo, burya umuntu yatashe yapfuye ari muri ibi bihugu by'Abarabu, biba vyiza yuko ari muzima atari muzima asubira inyuma. Kandi hari usanga bitoroshe kubera ko hari abusanga batari mu makontra, ugasanga rimwe na rimwe igihugu ntikibitayeho bivanye n'imvo izina ziriya. Ariko mugabo rero ntibiherera ngaho. Abarundi barafise umutima wo gukundana, barashobora kugerageza no gufashanya ku buryo umuntu yapfuye asubizwa muhira uko vyogenda kose. Je nta vyishinzi kuri we mugabo hari utuntu duke nashaka kuvuga ko uwo turi mu telefone ndamwibariza kuko umenga yavuganye
n'umuryango w'iwabo nk'amazina yiwe, yavuka neza, abavyeyi, ibindi nk'ibyo. Sinzi nimba unyumva ivyo ndiko ndavuga. Uranyumva? ndakumva ariko bice biracika. Biracika, okay, ntaco. Ndakumva. Ariko mvuga nti rero nashaka wewe wavuze ko wavuganye n'abantu bamwe mu iwabo nawe ko ibintu bikeya wamaze kumva. Shaka tubwire abantu badukurikiye uyu ni wahehe umudame yari yapfuye muri Saudi Arabia. We nk'uriyo aho mwavuganye bamuvuze ko avuka he, amazina yiwe ninde kwanza? Amazina yiwe yitwa nde? Yose. Amazina yiwe yitwa Nizigimana Daphroze. Nizigimana Daphroze. Avuka he? Avuka mu ntara ya Bubanza, komine Mpanda. Zone Musenyi. Umutumba Nyamabere. Umutumba Nyamabere. Akaba yari yapfutse 12 z'ukwa gatatu 1983. Itariki 12 z'ukwa kangahe? Z'ukwa gatatu mu 1983. Yarakiri na muto imyaka 42. Hama na se akaba yitwa Habyarimana Jean-Marie Vianney. Nyina akaba yitwa Nyandwi Alphonsine. Ubwo akaba yavukiye ntara ya Bubanza, komine Mpanda, zone Musenyi. Okay, yari yubatse arafise abana. Yari yubatse asize abana bane. Yubatse akagira abana bane. None ejo gihe mwe nk'abantu muri ngaho muri Saudiya, igihe yitavye Imana kwanza vyagenze gute mu gupfa? Urupfu rwe rwagenze gute mu by'ukuri? Jewe mu bisanzwe sinavuga ngo sinarinda munsi. Narinda mu telefone nk'uko abandi babivuga, je nanda munsi. Maganira. Nani vy'ibiro yari nk'umugenzi wanje, yari inshuti yanje magara. Rero ko agenda ku kazi kure kandi ndamaze igihe nkaba narimerutse gutaha. Abari bamubwiye bameze ngo yari ku kazi yaramaze ukwezi n'inusu. Ariko bakaba madamu wewe nyene urabona ko abantu batameze co kimwe. Madamu we sinzi ukuntu vyagenze, nk'umubwira ngo amukorere amazani kumuhera ari aho yakorera, kandi aramubwira ngo yani makeya niwongere ko ayandi. Madamu ntiyavyemera, none nawe acapanga ko azohava akaja gushaka akandi kazi nk'uko dusanzwe tugakora nyene. Kugira ahantu vyahase urahava ukaja kurondera akandi kazi nta kundi. Rero uko babimbwiye abari muhira nabo, kuko hariho ubu yapfuye itariki 2, itariki 1, yapfuye itariki 3, itariki 2 harundi mugenzi wanje bari bavuganye. Rero ngo mawuje we yamuhaye amazi, nyuma yamaze kumuha amazi ahora amugaburira, ariko ngo aciye akata kuza aramugaburira. Bataca yaragwara yumva intege nke nyene mubiri ugenda uhinduka kwezi ukaba kwari guhetse. Mwene uje acamuhemba amahera yiwe, ariko ntiyamuha yose muri igihumbi. Amaca amuterera mw'ibarabara. Ubundi mugenzi wanje sinshimye kuvuga izina niwe yaciye telefone we yabako mutarara mu Kenya. Aravuga ati genda mukure Bahati, tumwita Bahati ino. Genda umutore kuri karya kazi si heza, ntamerewe neza. Kwawe nimero z'umudarara ngo zari zamutakaranye muri telefone. Jeco ko mugenzi wari mugenzi wanje naciye nawe nyene. Shamubarira aho umudarara. Shamuwe ku mushoferi aja kumutora. Yagiye kumutora itariki 28. Shitse muhira aragwara kuko yari yagize ikibazo cyo kubura impwemu, yahememo ngo ziduga. Kandi yari yamaze kubyimba umubiri. Ngira ngo abaravyiganiro cyane wasore barabona ifoto ko ari yavyimvye.
tariki imwe arabwira abantu ko ururimi muzatangura kugaruka numva ko ameze neza, ariko byadutangaje nyine tubonye ateye aremba nyine ku wa gatatu, niho je naragerageje kuvugana n'abari muhira n'uwo mudarara, numvise ngo yaratanguye we yumva ngo yumva kamite ndimwe muzagarutse, ariko ngo yaratanguye araremba ngo atangura no kudaho, rero kurya kuntu mubona yari afukamye niko yarembeye mwacatira gunyuma acatira agiramo. Hama rero umudarara amaze kubibona yahamagaye mu ambasade wabo yitwa Sware, yaje gutora ikiziga agitwara kwa muganga, ariho rero dufitiye ikibazo n'ubu tutazi ahantu ico kiziga kiri, nta muntu n'umwe ashobora kumenya aho ikiziga kiri, nico kibazo dufise. Tukaba dufise n'impungenge kubera ino iyo tudafise umuntu wo kuri ambasade canke mu bushikiranganji ashobora kuduserukira ngo atuvugire n'ingoga, barashobora kumuhamba vuba na vuba, kandi atari uko vyase ko ikiziga coshika mu Burundi, ahubwo ariko abaduserukira twagomba dutera akamo mwebwe mushobora kudushikira imbere, amajwi yanyu agashobora gushika imbere, tutabarize kuri ambasade mu bushikiranganji hose, batubwire bagerageze badufashe kurondera ikiziga ciwe kiri mu bitaro muri Saudi Arabia Damam, ariko ntituzi ngo ni ibitaro ibihe kirimo. Abo badufasha nk'ukorera kuri ambasade n'abagaragaza dufasha arondeze akurikije mu mazina nabahaye n'amazina y'abavyeyi nabo yavukiye, kuko nivyo vyari kuri pasiporo yiwe. Gerageze badufashe turondeze aho ikiziga kiri, ubwo ntibihute kugihamba kuko abana barakeneye gusezera nyina irya nyuma, nabo batamubonye gikomeye basi bamubonye apfuye, ariko birakenewe ko abana basezera umuvyeyi wabo bwa nyuma ngo bamukoze. Twebwe ico dusaba nuko mwodushikira imbere hashoboka, ubwo ntahava hambwa mu mahanga, twari twifuza ko ikiziga ciwe coshika mu Burundi gahamba umuryango ukamusezera irya nyuma. Murakoze. hari none nta kintu na kimwe abantu bo muri Saudiya aho yaba bakoze kugira ngo barabe ukuntu boronka bomenye ahari. Ubu Sware yamutwaye wewe ntashobora kuvuga aho yamugejeje ibitaro ariko, kuko aho yamujanye ni hari muri morgue, uko biri kose ntimwamubajije. Jewe usivye urakoze ku kibazo mbajije, usivye no kubaza Sware uwo mudarara amaze gushika kuri reputation hagomba gutahira, kuko baciye bagomba kumureza indege ataha. Bavuze ati yamakaro kuri Kenya, bambwe tino si nko muri Kenya ushobora gutwara umuntu kwa muganga agafira ukabuzi ko bamusize muri morgue uzomusanga, barashobora kumwimurira ahandi hantu umuntu atazi. Amikindi wa Sware General nsanzwe ndamwumva nawe nyene avugira abantu bo muri Kenya bari mw'ibarabara, kuko nabo ni benshi. Ntabwo ukora kuri ambasade ya Kenya ashobora gukora kuvugira abantu bakora abarundi atari abakenya, ivyo naho bishoboka. Ahubwo mwadufasha ukabarosa nimero ya Sware, ama ukayimuha mu ambasade y'Uburundi, kuko basanzwe barongoye ama ambasade baserukira ibihugu vyabo ino, hama bakavugana. Sware baserukira ambasade y'Uburundi bakavugana, hama akamubwira ikiziga kiri, kuko twebwe nk'ubu naho twomubaza aca tubwira ati je ntabwo nserukira abarundi, baca twigwa. Ariko ngira arashobora kuronka mu ambasade nkawe, arashobora kumubwira ati araha n'aha, je namushikanye agenda urabiraha, amukaca usanga ibintu biragiye mu buryo. Ariko twebwe kuri twe Sware nta kintu dufasha, aca tubwira ko adafasha abarundi afasha abakenya. Murakoze. Uwo Sware mugabo uwo twavuganye kare yambwiye ngo akora nk'aba afasha nyine abakenya, nimba n'abakenya mugabo ngo sumu ambasade numa ambasaderi nyene canke n'umuntu afasha nyine bisanzwe atari umu ambasaderi.
yaswarira akora kuri ambasade ya Kenya. Niyo umukenya wabo yagize ikibazo kanaka, niwe bahamagara akabashikira kubavugira, abo barekura bakamurekura, abo basafirisha bakamusafirisha, niwe azwi. Niwe bashizeho kuvugira abakenya ino. Okay. Nimero zano nabanyamazi impaye. Yego. None nk'ubu mwebwe nk'abarundi kazi muri Arabia, kwanza reka ntarakubwira ikintu musaba, nshaka ndakubaza ikintu kimwe. Uyu yitavye Imana yari muri kontra canke yari muri kontra? Mbega ino mu bisanzwe hari igihe tuza ugashikira muhetsa, hari n'igihe uza ugashikira ahantu habi ukaca usanga ntibaguha n'ikirundi. Ivyo baca umugani ngo hagupfa wozanzamo. Ntabwo yari akiri muri kontra, yari yarayivuyemo kubera ibibazo kanaka, yari yarasohotse, yari hanze. Just ndagombye nyine ko kumbure nyine ndakubaza byinshi, gusa nare ivyo buzima ho mu ngaho muri Arabia ndabisobanukiwe kweri, urabizi 100%. Ndazi ko muri mu bibazo bidasanzwe kweri. Naje nirirwa ndavugana asha nkaruha kubera ibibazo mwe mugira. Rero ikituma umuntu ava muri kontra ashaka iguma mu ndakizi ni ibintu bitandukanye umuntu adashobora no gusobanura. Niyo mpamvu ntashobora kugushinja birebire gose ngo ndakubwire ngo yavuye muri kontra kubera iki, kubera ko bavaye mu kubera ingorane zitandukanye. Aha nta byinshi novuga. Hariho utudio tubiri nagomba kubanza gucishamo ndatuvuze, abadukurikiye batwumvirize. Wewe ubanza utekerane gatoni tugufi. Hano hariho akaudio kavuga Kiswahili. Sasa mama, uko aje? Uko poa? Aha, mimi nimeongea na Dalala mwenye Bahati alikufia kwake. Sasa mama, ngomeze gute? Ngomeze neza. Ngo jewe ngo navuganye ngo n'umudarara canke ngo bajye abantu usanga batunze abakobwa bavuye muri kontra, ati uwo Bahati yapfiriye iwe. Wakati aliita ambulance wakakuja na maskari, yeye alipelekwa polisi. Na ngo igihe yahamagara ambulance ngo hanyuma ngo gihamagara za ambulance ngo bazane na polisi ngo baca mujana ku gituro cha polisi, naye yule akapelekwa kwa nini kwa mogo. We amaze gupfa we bamujanye ku gipolisi, uwo nawe bamujana kuri morgue canke ku buruhukiro bw'ibitaro, akapelekwa mochari. Unaona, sasa wakati alifika mochari wakaenda wakamfanya postmortem, wakaonekana alipewa sumu. Igihe bamushikana aho ku buruhukiro bamujanye aho bajeje gupimira abantu bapfuye icyabishe, basanze wewe yahawe isumu. Na yule madamu mwenye alikuwa amemwajiri kazi kwa ile time, akapeana namba, akaitwa, akaenda. Huyo ndo sasa ameachwa sela, ameshikwa. Ngo no mama uwo wundi mukenyezi ngo yari yamujanye aho hantu ngo niwe yarahamagawe. Reka twonda gasoma neza ndakumve neza. Amemwajiri kazi kwa ile time, akapeana namba, akaitwa, akaenda. Huyo ndo sasa ameachwa sela, ameshikwa wakiwa na bwana yake. Sasa hariho umwe arekuwe ariko undi arafatwa, ambapo sasa wakati walitafuta vile watapata embassy ya kwenu Burundi, walisema hawahusiki na wa makemboi wenye wako nje, wanahusika na watu wenye wako kwa makaratasi. Unaona, aherakabwira Murundi ati igihe bagerageza kurondera indongozi zo kuri ambasade y'u Burundi, bababwiye ko bobo badashobora gufasha, badakorana canke badakorera ibibazo, badakurikirana ibibazo byabo bise abakemboyi, ni kuvuga abantu bacitse amakontra. Ati twe dukorera n'abantu bari ku mpapuro zo mu makontra, abari ku makontra kontra nibaza ko mushamu vyumva, abari mu mategeko basi. Ona, sasa kitu yenye iko, yeye aliacha namba ya huyo msichana na simu ambayo haijazimwa, haikuwa imezimwa by that time. Watafutane na familia zake, watacontact, hivyo ndio
watakuwa sasa wamepata njia yaye kwenda nyumbani, lakini yeye hajui. Huku si kama kwetu Kenya ati vile unaweza sema ako kwa hospitali fulani so ako kwa hiyo mochwari, hapana. Sasa mama rero murumva ko ngo yasize nimero uko na contact kugira ngo bahamagare, igishoboka cyo nyine guhamagara ngo umuryango wabo mu Burundi, hanyuma bagahamagara umuryango w'u Burundi bakagerageza uburyo bamucangira, nimba bamucangira bagatahana ikiziga mu Burundi. Ndiko ngerageza gusobanura igiswahili nubwo ntari umuswahili gatoya kuko ndaza abantu benshi ntibabacyumva, na jewe nimba haraho naciwe mu mihangane si ururimi rwanje. vugira turazi Unavuga ikirundi mwaka audio kagufi nawe yavuze ngo turazi rero ngo umushoferi yitwa Swale. Uwo Swale avugira abakenya. Sinzi ko muri uyo mufata nk'uko akora muri ambasade yo muri Kenya. Avugira abakenya uwo Swale. Ni nawe yaje gutora icyo kiziga ngaha agitwara aho hantu, umva ndababwiye. Urabyumva? Kuko uyu mudara araje gutelefona ubu nyine avuga ko yamaze gushika indani muri ntuze yamaje kwinjira, umwanya n'umwanya baramuriza atahi wabo muri Kenya. Nuko bimeze. Asha Swale niwe umuntu yobaza aho hantu ari, akabaha location yaho. Swale avugira abakenya. Sinzi ko n'abarundi bavugira mugabo bavugira abakenya. Uwo Swale sinzi ko ari ambasade ya Kenya. Uyu mugore wewe ndamubajije cavuga ngo basa nk'abamwanse ngo kuko ngo ntabwo bashugurukira ngo abakemboyi b'abarundi, ngo niburi bashigukira ngo abakiri muri kontra, ngo nibo ngo bashugurukira kirananiye kuvuga bashugurukira uco byumva. Rero inshuti zanje mwavyumvise aho sinsobanura ko n'ikirundi kiwacu, nibaza ko hano twese twamaze kumvikana. None reka nkubaze, wavyumvise? Urumva yuko mu byo bimaze kumenyekana, kandi nubwo ari audio tutabona bazivuze mugabo ibi uwo yavuze nivyo n'abandi bavuga, ariko si biharuro ntahava yuko atacohinduka uko biri kose. Je nibaza uwo muntu yapfuye nubwo atari muri kontra ko ubuserukizi bushaka kugira icyo bufashije. Uracyari ku murongo? Ego ndahari. Abantu bamapfira ngaho batari muri kontra none bigenda gute? Abantu bapfiriye noje nkunze kubona abakenya benshi bari nyuma ya kontra. Oya bari abakenya ndagushiramo gatoya. Abakenya bo wumvise ko avuze ko ntiyavuze ko Kenya bapfira ngaho uwo mukenya icyo babafasha, ahubwo yavuze ko morgue zo ngaho zitameze nk'izo muri Kenya, ko ngaho umuntu apfuye ashaka kumutwara ahandi hantu hanyanye nawe yapfiriye. Ariko takubaje nyine nkaho hari ngaho uhora wumva hageze nk'ubitaba Imana mu Barundi ari muri kontra vyamabisha bigenda gute? Atari muri kontra vyama bigenda gute? None nta muntu urumva yapfuye atari muri kontra ngaho vyakurikiranye gute? Murakoze. Oya je nta muntu nari kumva yapfuye atari muri kontra. Ahubwo ndakumva nga nako nari maze kubona abapfuye batari muri kontra n'abakenya. Rero ngiye kwifatira nko ngaho murambona baca bateraniriza abakenya bagenzi babo bakigiranya ubushobozi bakariha uko byose bigomba guca kuri ambasade. Ambasade ya Kenya ikabisinyira ko ikiziga igomba gutaha hama bakagitahana. Ngo rero nanje niyo mpamvu navuze nti natwe reka tubigenze kuko nabonye n'abandi babatana kandi ku bwinshi bo batakubwinshi. Navuze natwe mudushikiriye kure umbere natwe ari Imana yohetsagira bigashoboka ikiziga tugaterateranya sinzi hamwe na ambasade dufashije n'ubushikiranganje ikiziga gashika mu Burundi, abana n'umuryango bagambana iteka wabo
bari haheze imyaka myinshi batabona yarama bakamubona irya nyuma. yaramaze muri Arabiya igihe kingana iki? Kubera yari umumama, yari we mama w'abana akongera akabase, bumva buri kantu kose yari we, harimo no kuba ariko arabubakira aho baba, yarahamaze nk'imyaka 5. Okay, yamaze imyaka 5. Ambasade y'u Burundi iguma ikenewe, urazi igituma iguma ikenewe, ariko bino bintu n'ubona bivuga nta experience ndabifisemo, kuba dukurikirana impamvu munyumva ukundi kuntu, nico nibaza ivyo ntazi je nama mbanza gusaba imbabazi, kuko hari abantu usanga bazi ibintu byinshi bagaca bavuga ngo bavuze ivyo utazi. Nibaza ko umuntu apfuye agapfira muri Arabiya, nubwo ambasade ivuga ati abantu batari muri kontra ntitubashugurikira canke ntituba amategeko ntaturekurira kubakurikirana, aba bari barundi nibi muvuga byuko mwocanga amafaranga burya ambasade itabigiyemo ntivyokunda. Wibaza ko wosohokana ikiziga gute? Erega nubwo aba yapfuye adafise vyangombwa yitwa umurundi atagira vyangombwa, umurundi kazi. Nari mvuze uko kubera ko umva ko hariho bavuze ngo ambasade barayirondeye ngo mugabo ivuga ko ishobora gufasha abantu bo muri kontra idafasha mu ibarabara. Impamvu nari mvuze gutyo. Ibi je navyumvise nanje, ariko kandi dusanzwe tubizi ko gato mugabo ibi ntibikura ko ambasade yofasha, kuko igihugu n'umuvyeyi nicyo baca gihe umuntu wacu, nubwo wapfuye ubwirizwa guhambwa ku butaka bwawe, kuko hajya bamuhambye bamuhamba nabi. Iyo abantu bapfuye mwuko mu kubahamba barazingazinga nyine bakagenda bagahenurirayo, nta bindi, ntabwo babahamba mu matongo y'abayisilamu, urazi ko batanavyemera, ngira barafise ahantu usanga barabakebeye nyine baza guterera. Urumva ko si vyiza, n'umuryango ntuguma umeze neza. Ni vyiza ko mutana bakamusezera nkuko twabyumvise. Hanyuma none ujya mugore yahora akorera aho uwo muryango bavuga ko yariye isumu, yamuhaye isumu, polisi ntacyo yavugishije urujya rugo? Nakoze ni barya nyene uja muri gyo Giswahili. Nabuciriye ni barya nyene yavuze ngo baciye bamupima basanga madamu wiwe n'abamuhaye isumu. Ni barya yavuze ngo baciye bamuzana umugore yakorera n'umugabo wiwe, ariko kubera ko ujya mu Kenya baciye bamutwara kuri reportation, ntabwo dushobora kubandanije, ariko ujya mugore n'umugabo wiwe urumva polisi yari yagiye kumutora, bari bamutoye. Bikurikira ntabwo tubizi, ntabwo tuzi ko byabandanije. Birababaje kweri. Hano bavuga byinshi, hariho n'ibindi hano numvise bavuga, reka twumve hano ingene bavuga hano, naho ibindi ngo amasomo mu mazi kweri bishabimbwiye kwera naza ndahogora nta kundi mba ndatekanye ko amahere mu mazi. Je nanje ntigeze ambwira mushiraje ndabimenye munya yapfuye, ntibigeze bambwira kugira bakoreshe ibyo mpora nkoresheje barayimpaye, ariko ngoma nk'umukoyo n'undi muti nyene ari utuntu nyene nkoresha ngado hari tuvura kugira ubukari buhere ziragabanuka. Imisi 10 nza kuzoza kwivuza mu Burundi. Oya byarangiye, amaze gupfa byarangiye, ari muri morgue bamaze no kumushira. Nabajije umuntu babana ijaza zawo hari nyambo muhozi. Just ni muramu yazagiwe. Sumu. Aferi no. Umwana we yamuhaye sumu. Navuye. Yo, just nakuwe. Tora mutararumye. Kandi nishira mutarakeshe tino ndavuye. Tufite chumbuka. Ari muri morgue. Ma. Tufite chumbuka man. ku bantu mukurikiye
ngerageje kubereka amafoto ngaha bariko barerekana ejo mwarabonye kwanza nabeze ifoto ziwe iyi ni foto yiwe nimbona kuri screen iyi video ni yiwe sinakwiboneka n'ibindi bintu byinshi izi foto nizo abantu muri kumwe ngaho nyine bari bababajwe n'ukuntu yapfuye ariko bararira wowe none ku bwawe nk'ubu ubona ko nk'ubu twe nk'abarundi ducanze amafaranga kuko namaze kumva ko mwakoze groupe mwayikoze twayikoze mu ntumbero yo kugira ngo tuze turahanahana amakuru tumenye ko twoshaka kuronka iwacu icyo nagomba ko twariye ibitaro bamushizemo muri morgue kubera tutaramenya morgue arimo byose n'ubusa kandi ambasade itabigiyemo nyene ngo tubarize yonyene kuko ari iserukira igihugu cacu byose n'ubusa nagomba je nashaka ndakwibarize wewe wama wumva ngaho ukuntu bigenda nk'uriyo nawe ndazi ndakora icyo utazi nta ngorane uranyishira icyo uzi gusa abantu bapfa ngaho amafaranga basabwa nko kugira ngo bashikane ikiziga mu Burundi abangana gute oya nkaje kubera atamuntu uwacu yari bwapfa ngo bamutane ikiziga ndavyumva sishobora kuyamenya birumvikana aho ndi kubaza ubona kumva akaba gusa ndibaza ko bitoroshe kuko ikiziga kirahenda naco kuko naho kigendera hatandukanye n'ahagira abantu bahema gitwara ikibanza cihariye ivyo byose ni ibintu byo kubaza ndumva twogarukeza ikiganiro ngaha ariko intumbero y'ikiganiro nagira wowe nk'umwe mu barundikazi bari muri Arabia twabuze umuntu muri kumwe atari muri kontra mugabo ari umurundikazi wowe wifuza ko ubutumwa bwawe bwoshikira hehe na hehe kugira ngo badufashe ubutumwa bwanje burya ambasade niwe ejo ryacu kandi niwe leta yaduhaye ngo duserukire niwe nibaza ko nino bazi ko tugize ikibazo ariwe babarondera ko nibaza ko barazi ko ari ambasade y'Uburundi hama ikindi abushikiranganji amagara abantu rega bw'abajejwe ruza n'uruza natwe turimwo kindi muri bari abantu bakunda kurungika abana ino nabo nyene birabaraba kuko naba batoroka benshi muri bo n'ababa barungitse kandi bahura n'ivyago bitandukanye benshi bakitura barya abantu barungitse babaserukira bo ku ma office ntibabumvirize bakabaryaragura bakabatera imiragwe hariho n'abashikaho bakabakubita bakaraba no kuguma bahura n'ivyo bibazo bakaca bihereza ibarabara kugira ngo barabe uko vyogenda basiko botenzurirwa ubwo rero ico kibazo nabo nyene kirabaraba nabo nyene badufashe kuko twese turabana Burundi baje gushaka ubuzima kandi ubwo buzima namwe tuyarose turi bazima tuyakoresha imigambi mu gihugu cacu kandi ico catwibarutse ubwo rero bagomba kudufasha kugira turabe ko ikiziga coshika abana basi bagasezera umuvyeyi wabo iryanyuma batazongera kubona ukundi uje giye duruka kuvugana ari yambwiye ngo ngombe ngo ari umwaka wa nyuma hama naye kuraba abana banje sinzopfe ntababonye none ruhiye gupfa n'ubundi atababonye numva babishoboye bose bashaka kubona iki kiganiro cawe badufashe muri wa mutima w'urukundo kugira bikunde ko ikiziga ca Dafroza gishika mu Burundi abana bibo basezere mu muha iryanyuma murakoze
ihangane birababaje, ihangane sha. Ihangane. hama Mm, uri kunyumva ndiko ndakumva. mbona rero n'ikindi hari abantu baza kuvuga ngo mutorokere iki ngo mugire iki mw'ibarabara urya yariko aravuga ko ahora agisumu agakoresha ibintu by'imikoyo n'ibindi bintu ndamuzi ari muri kontra ntibadufate nabi ngo nuko tuba twaraturutse n'abari muri kontra ibibazo duhura nabyo bahura nabyo urya ari muri kontra kandi ahamaze igihe urya ariko aravuga bityo ari muri kontra ntabwo yigeze aza mw'ibarabara nagomba mumenye ko abari mw'ibarabara si twebwe gusa duhura n'ibibazo ariko n'abari muri kontra bahura n'ibibazo ariko gusa tukabura abo tubibwira iyo twaremerewe tugahitamo kuja mw'ibarabara kubera kuko tuba twaje gushaka ubuzima ugatubara ko tutari ico twimariye murakoze. Turabizi mwihangane. Jewe urazi ko nkurikiranye ibibazo byanyu, wihangane sindi ishavu niko bimeze ntacyo duhindura. Uwiwacu yagiye kandi ntacyo twohindura. Je ndazi yuko abantu mutoroka ndabizi nta kosa muba mufise mwese. Hari n'abo duhanura aho uko biyahura ati tumutoroka kubera ko hari igihe abantu barinda baguha uburozi icyo batagukorera n'igiki. Rero nta kabi kanyu ego ntabura mu gutoroka bidakenewe mugabo abenshi batoroka kubera ko bafise ingorane. Niyo mpamvu uzosanga hari abahembwa make mugo baguma mu makontra. Rero ivyo bumva amahoro kandi wihangane. Turabizi yuko usivye uwo bariko arashikuza gusa ntimutoroka ngo kubera yuko mubuze ibibazo mufise. Niba udafise ikibazo iki uba ufise ikindi. Aho rero nibaza ko atarubanza rurimwo. Uwo ariko aravuga ngo yarahawe uburozi we ntuvuze ko ari muri kontra nkuko bivuze. Wewe ntiwumva ko bagomba kumugira nabi kandi ari muri kontra. Ivyo rero we nibaza ko twobitahura kumwe. Abazovuga ko mutoroka kubera mufise amakosa uzoze murabarika n'ibisanzwe. Niko abantu bameze. Ntawe ushimwa na bose, ntawe uvugwa neza na bose kandi ntawe utahugwa na bose. Nko bajya barungika ntushobora kubabwira ko mwebwe muhura n'ivyago ngo bavyumve. Iyo uvuye muri kontra niyo ugiye kuri maktaba baragukubita kandi uwari mu kwicwa n'inzara havuye kubera agomba gufata ku nguvu ushaka gukubita amakofe ugezeho ntibakumva. None ntibumva yuko ibintu bigoye mu mpande zose. So rero ntaco ihangane. Turabizi yuko muri mu vyago vyinshi ngaho. Jewe ndetse kubimenya byose gusa mugabo mu ngorane muhura nazo 80% ndazizi gusa kumbura ivyiza ntavyo menya byose. Ivyo ibyiza babagirira kuko abagirirwa ivyiza ntibakunda kuza gutabaza mugabo abahura n'ivyago bose barakunda kuza batugana bakatubwira ivyago bahuye nabyo. Rero biratahuritse. So reka nakureke nuruhuke ndumva amarira kurembeje kandi ntaho burakurira. Najewe n'ukuri niko n'umugabo ndihanganye ariko numvise umenga nakura amosozi. Nibutse iryo jambo yakubwiye ngo gira akora umwaka umwe ngo ntazapfa abana batamubonye hanyuma agacapfa vraiment batamubonye. Oya n'ukuri jewe ijya groupe yanyu ndayijamwo kandi n'umuntu akurikira ikiganiro ndabanza mvugane n'abijya groupe tubanze turabe umushimamo wayo. Ninabona ifise umushimamo w'ukuntu amafaranga ashobora gucungirwa umutekano link ndayishira ngaha munsi y'ikiganiro kugira ngo abandi bantu binjiremo baze gutefasha. Ariko mbanza kubaza ibijanye n'amafaranga ukuntu azakirwa n'ukuntu azobikwa hanyuma duheze turabe ko ibintu byozofata umurongo wo kuronka ubufasha bakamutahana. Ndaza no kongera mbaza ahandi hantu hashoboka turabe twumve ko bashobora gufasha kugira ngo ikiziga kiviyo nko mu buserekuzi bw'abarundi ngaho muri Arabia. Ego
nta kibazo urashiraho n'ubundi urashiraho nta kibazo na kimwe. uce ubwo muce mubwira uburyo bakoze groupe banshiremwo mugabo baze kwanza ndayirimwo nabonye bayinshizemo ariko groupe njamo sindanabimenye kuko nabanze ukuntu bayinshizemo tubanze tuvugane twumve dushira abategura liste tumenye amafaranga yaja n'abayatora nuko azokoreshwa hanyuma twumve ko ninumva bicamo ndaheza nsangiza abantu iyi link aha kuri magroupe yacu y'abasaudiya canke naha kuri YouTube ndayishiremo abashaka bafyonde kuri link binjire baze gufasha. Ndagushimiye rero ugira ibihe byiza wihangane kandi Nakoze nawe. Nshuti zanje ntaco ndenza ko sivye amarira nyene naje numva ndenze kweri kubera ibintu byashikiye umuvukanyi wacu ibisigaye reka ndabasangize tuntu bo kuri TikTok twiwe harakunda kuririmba je natwumvirije nanje numva amarira arandenze kweri turimbo tw'Imana kaze uruke sonu mwami wambambiwe azomika siyo mwijuru kaze uruke sonu mwami wambambiwe azomika siyo mwijuru Nshuti zanje mwavyumvise ukuntu nariko ndababwira mu kanya ni kuraba ukuntu twogerageza tugasabira umuntu ubufasha twasanga bishoboka. Ikindi gishoboka nabwiye ko nza numva ari iyi link ndayishira ngaha munsi muri commentaire ya groupe ninumva uko bayikoze ari ibintu ushobora gushigikira kugira ngo turebe ko twocanga amafaranga yo kuntu bamutahana umubiri wiwe ariko ndanabaza numve nimba kuko bikunda mu gihe abatari muri kontra bagira ivyago hariya. Murakoze.